amahoro iwanyu. Ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Bana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Mu ntumbero yo kwibuka umuhisi Cipriano Ntaryamira yahoze arongoye igihugu c'u Burundi, habaye ibirori vyo kumwibuka aho vyatangujwe n'inkuka ya misa yaherejwe kuri katedrale Regina Mundi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye afatanije n'abandi bagize leta bari bavyitabiriye. Tubibutse ko imyaka 27 irangiye Cipriano Ntaryamira aryamiye ukuboko kw'abagabo. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati, iterambere rusangi n'umutekano asaba ababuramatari b'intara bose guhagarika urudandazwa rusigaye rukorerwa ku mashure kuko bisamaza abanyeshure kandi bikagira n'ingaruka ku mwimbu wabo. Ni mu gihe hari abayobozi b'amashure bihaye ingendo yo gukotesha ibirasi vy'amashure canke inyubakwa iyo ari yo yose y'ishure kugira ngo biberemwo ibitandukanye nk'utubare, isengero, uburiro canke ikibanza co gukoreramwo ibijanye no kunonora imitsi mu ntumbero yo kwironkera amafaranga. Ishirahamwe ry'ugwaruka Give Salvation ryitaho gufasha abatishoboye yakoreye umunsi mukuru wa Pasika abana barenga 100 bo mu bigo bitatu bisanzwe birera imfuvyi arivyo Orphelinat des Sœurs Bernadette, Orphelinat de Jabe, Orphelinat Les Amis de Marie et de Jésus-Christ. Kakaba kabaye akaryo keza ko gusangira nabo no kubanezereza mu ntumbero yo kubaba hafi cane cane ku minsi mikuru. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije ahamagarira abarundi gutera ibiti vyinshi no kugwiza ubuhinga bwo baronsa ivyo gukoresha mu guteka canke kwijukira gukoresha gaze. Ni mu gihe abakoresha amakara biyongereye cane kandi ibiti bacanamwo amakara vyakeshe, bigatuma habaho iduzwa ry'igiciro c'amakara. Imwe mu ntambamyi abanyeshure bahunguka bahura nayo ngo ni ukumenyera ururimi rw'igifaransa kuko iyo bahora baba bakoresha ururimi rw'icongereza. Aho ni mu ntara ya Kirundo kw'ishure shingiro rya Rusarasi muri komine Busoni. Abavyeyi b'abo bana basaba leta ko yobafasha mu gutegekanya inyigisho zofasha abo banyeshure kuja ku rugero rw'abandi muri urwo rurimi. Mu ntara ya Muyinga, amwe mu mabarabara yo muri quartier Kibogoye na Kinyota yo mu gisagara ca Muyinga ngo yarononywe n'amazi ava mu mpangu z'abantu. Abajejwe intwaro bahamagarira abanyagihugu gukomeza nyabuna ingingo yo kwimba ibinogo bifata amazi ava mu mpangu mu kurindira ko amabarabara atunganywa neza nko mu bindi bisagara. Mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 6 Ndamukiza, ibitiba vy'inzuki indwi vy'ishirahamwe Club Ziradaha basanze vyuguruye, inzuki zari zirimwo nazo zapfuye. Bikaba vyari bisanzwe biri mu gikumba ca Paruwase Gitaramuka. Amatohoza yatanguye kugira ngo abagizi ba nabi bakoze ivyo bamenyekane kandi hamenyekane icishe izo nzuki. Iryo shirahamwe rikaba risigaranye ibitiba 12 vyonyene. Mu mvura yarayiguye
ivanzemwo umuyaga mwinshi kuri uyu wa mbere muri komine Musigati mu ntara ya Bubanza ngo yarononye ibitari bike, imirima, amazu, amabarabara ndetse n'ikiraro cahuza imitumba ya Munanira na Kiziba caracitse. Abajejwe intwaro ubu bakaba bariko baratororokanya ivyononekaye. Imwe mu ntambamyi abigenga bategura amatuta y'imivyaro y'ibiti n'ivyamwa bahura nayo ngo harimwo kubura isoko ry'iyo mivyaro. Nawe urongoye igisata OBPE kijejwe gukingira ibidukikije mu ntara ya Gitega abasaba gutegura amatuta babanje kuraba ko bazoronka isoko n'ingene iyo soko izoba ingana. Uwuserukira ishirahamwe Regideso mu ntara ya Rumonge ashikiriza ko ikiringo co gushika kw'igenekerezo ya 15 Ndamukiza iryo shirahamwe ryihaye ko rizoba ryashikanye amazi meza ku mutumba wa Mutambara muri komine Rumonge kizokubahirizwa kubera ko ibikorwa ngo biriko biragenda neza kandi hariho no kwitanga kw'abanyagihugu mu kwimba umufurege bibafasha cane. Kubwa Apollinaire Habonimana arongoye zone Bigina iri muri komine Kayogoro mu ntara ya Makamba, w'ingeso yo guharika iragisibije kandi ngo iri mu bitera ingorane mu miryango, hatibagiwe ko ituma ubutunzi busesagurika kandi igashobora no gutuma hagwirirana indwara zifatira mu bihimba vy'irondoka. Ni mu gihe abagabo babikora basiga abagore babo bakajabukana abakobwa kubarongorera mu gihugu kibanyi ca Tanzania, bamaze kuvyarana rimwe canke kabiri bagaca bagarukana, canke abandi bagabo baza bavuye mu zindi ntara aho basizeyo abakenyezi babo bagashika bubakana n'abandi mw'iyo komine. Ngo mu kwezi kwa gatatu abamenyekanye ku mitumba 12 igize iyo zone bonabagera kuri 10. Mu ntara ya Muramvya komine Kiganda mu Gatabo wamaze indwi zirenga 2 atamuyaga nkuba bafise, ngo ivyo bikava ku cuma gikwiragiza umuyaga nkuba bita transformateur cagize ikibazo. Musitanteri w'iyo komine we amenyesha ko ico kibazo ishirahamwe Regideso ikizi kandi ko barindiriye kugitorera umuti. Urongoye quartier Shatanya iri mu gisagara ca Gitega Eugene Manirakiza ashikiriza ko abantu baba muri iyo quartier batarashirako amatara abonesha ku mabarabara ku mpangu zabo basabwa kuyashirako kandi bakayatsa bitarenze indwi nyene turimwo, kandi ngo hari umugwi wa komine Gitega uzoza kuraba ko vyakurikijwe hanyuma abatabikoze bahanwe. Iyo ikaba ari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi, ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Murakoze.